Namahoro none muvyeyi. Biraho shabiregana. Ndumva ari sawa. Nukuri nabaheruka kera. Niko ndabibona. None muvyeyi. Mama parfamerewe gute? Navyutse nsanga yanyandikiye mu message ambwira ko gwaye aremvye cyane kandi ko ankeneye. Beri. Mama parfara. Hala tumi ntumushareka. Nabonye shimi imbunda ku mutwe ngiragiye ku misiyoni ujya we ntabura niyaje shareka. Nani ko ari we yanyandikiye? Beri. Umviza ndakubwira. Mama parufe ntangwa aragwa yarakomeye. Nije nakwandikiye nkoresheje telefone yiyo kuko umukobwa wanje wamubrotse. Nije nari ndagukeneye. None Imana yabikoze waje. Reka tugire ikiganiro cy'amahoro. Nyine Gaberiza. Ubu niwe wigize shetani w'amahembe abiri kugira ngo usambure urugo rw'umwana wanje by'ukuri. Umviriza ndakubwira. Hamutava inyuma y'umukwe wanje ugiye kumbona. Kandi nubona niko ndavuga bukebuke. Ubifate minenego. Ugiye kumbona wondiwe. Mama Kanyana, kubwo kukubaha nta majambo menshi nkeneye ko tuvugana pe. Ariko nagenda kubwira ibi bintu ni Kanyana yabitanguye. Rero jewe nta majambo nkeneye ko twishurana na wewe tutuvugana na Kanyana niwe tungana. Ngaho rero injyajya ihuye n'injya Kwisama kubi canke ntangora neze. Ukwigira. Arakatije. Wanga dusumze vy'inkwemo. Kana gato. Nukuri. Mama Bishop. Haje mama Bishop ngaho. Aho nahejeje kuvuga. Nibaza ko vyumvikana. iyi ni filime yacu Akamuna dorede kurabira hamwe ibyayiranze mu byayiranze kandi birimo n'inyigisho zahaciye kubw'abakristo eka zahaciye no kubw'abapastori zibasha kubabwira ngo hinduka mumenye Imana icarico. Ibi ni bimwe mu byo bashatse kugaragaza mu gihe abakristo benshi canke amashengero menshi y'iki gihe ari mu kuzimiza canke kuyobya abantu. Aho twabonye ko muri ino filime uwo mupasiteri yari katuma ko abantu bafise ubumuga canke bafise ibibazo kugira ngo abashe kubabwira ibyabo kandi byo aba yabitohoje kugira ngo babashe kwizera ko yavuze iby'ukuri babashe kumwizera hama baje gusenga iwe bamaze gusenga iwe bamuhereza icicumi gikwiye. Nuko we abasha kuvuga ngo kubera ikibiruko kubera iki aya marira y'aba bantu yo baruko. Ariko ibi benshi babandanya kubishimira uyu King Sabas bibaza ngo King Sabas inyandiko azikura hehe. Ni mu gihe yabashije guhanura mu manuro mu bice byinshi abasha guhanura ku bakristo abakristo babasha guhanura kandi bahanura babandi babatwara ababatwara akabasha kubabwira bati mwebwe nta mpwe muturusha genda mutekereze mwemere mu bintama tubarongore hakuza kutubwira amajambo menshi kandi mutabishoboye. Ati twe nizo twabigishije ijambo ry'Imana nizo twabashije kubigisha gukizwa none kubera iki moza kudupinga. Oro umukristo nawe sintama arabasha kumenya ngo uyu muntu ari mukuri canke si ntari mukuri. Ivyo rero nivyo byabashije kuboneka muri no filime aho umupastori yabashije kubona abamugwanya abamupinga amaze kubona abamupinga abita abamugwanya amaze kubita abamugwanya bimuha kubanka no kubabwira nabi. Aha ni mu gihe tubona ko bariko barapingana bashaka kwicana kandi ibi rero turiko turabona muri no filime si bigaragara ngaha tubona gusa muri filime ariko no mu kibano eka naho dusengera ibi bintu biriho. Nka je notanga karorero cyane nkaho nsengera cyane ibintu biriko bivugwa muri no filime umenga abantu dusenga hamwe ariko dusanga nta naho babazi nta naho tuzinanye amashengero yacu nta nubwo yegeranye ariko ibintu bavuga ni bimwe nk'ibiri mu mashengero iwacu. Rero King Sabas tubasha kubona kumenga ni umuntu w'umuvugishwa aho abandi bavugisha abandi kuvuga bya pararara ariko wewe ariko avugisha bicishije mu filime kandi mu bintu yanditse yiyumviriye eka kabifashwamo n'abakinyi beza abo bakinyi beza bakabasha kumukinira ibyo ashaka n'ingene yabibatumye bikabasha kugenda uko bavyipfuza. Ni bimwe muri ko biriko biravugwa aho Kamuna twabonye neza ko avuga ati wewe n'umuntu atwenza asanzwe atwenza cyane asanzwe mu vyakina byose ubwirizwa gutwenga asanzwe mu vyavuga ubwirizwa gutwenga. Ubu n'umukinyi wa mbere muri Burundi muri no mwaka biboneka ko ari we mukinyi ariko ararusha abandi gukina cyane ariko ararusha abandi no gutwenza.
uyu ni umwe mu bantu babandanya gushimira bakabandanya kuvuga ngo uyu mukinyi yubahwe. Kandi koko Yvette yubahwe muri kino gihe, uravye ivyo ariko arakina n'ingene karavyitwaramwo, urabona ko ariwe muntu wa mbere ariko arahanura cane, urabona ko ariwe muntu wa mbere ariko aravyitwaramwo neza kandi cane. Rero Akamuna muri episode ikurikira nibaza ko buri muntu wese azoshimishwa n'ingene ariko arabona ino filme. Ubandanye kuguma hamwe, ntucike intege, ugumane natwe tubandanye kukwereka ibyiza vya filme ndundi. Ibuka kuraba ko wafyonza like, wibuke kuraba ko wafyonza subscribe, amakuru mashasha y'ino filme tuzoyarabira hamwe kuwa kabiri. Ndihabagiriye neza.